Wanawake washindi bubu usonge. Turagwahaye kaze kuri Kwizera 90 TV. Turagwaye kaze mu biganiro byacu. Tubibutse yuko Kwizera 90 TV ishobora kuguha umwanya kugira ngo ushobore kwigisha ogwaruka, eka hariho n'abandi usanga bafite impano zitandukanye. Hakaba kuvuga ijambo ry'Imana, kwigisha ogwaruka, eka kwigisha n'ibindi bintu byo kwiteza imbere mu buzima. Turagwaye kaze rero kuri Kwizera 90 TV. Tugusabe wewe uri dukurikirana haba kuri Facebook live cyangwa kuri YouTube, ugire share kugira ngo ibiganiro byacu byame bigushikira bitagoye. Kuri uno munsi turafise umutumire ari ku murongo. Ariko atari dondora, tukatongera cyo gusabe ugire share kuri Facebook, utumire abagenzi kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bishika kuri benshi. Twizere yuko mwamaze kubikora. Uno munsi nkuko nababwiye dufite umutumire wacu ari ku murongo, eka tumuha umwanya ashobore kwidondora, hanyuma naheza kwidondora turaca tubandanya nibikurikira. Turagwahaye kaze umutumire wacu uri ku murongo. Urashobora kwidondora aho batkazina kawe kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kudukurikirana bakoze. Kariyo. Murakoze. Bezina netwa Chance Niyonzima. Nkaba imba muri Illinois, muri Rock Island, Illinois. Murakoze. Mwamumvise ku murongo turi kumwe na Chance Niyonzima ku batamuzi, akaba atubwiye yuko aba Illinois. Turagwaye kaze Chance Niyonzima kuri Kwizera 90 TV. Turagushimira kandi kuba wabaye umutumire wacu kuri uno munsi. Tusabe wewe umutumire wewe uri dukurikirana kuri Facebook live cyangwa kuri YouTube, tugusabe ubandanye kugira share kugira ngo ibiganiro byacu bandanye gushika kuri benshi. Eka turabandanya tuganira na Chance Niyonzima. Chance Niyonzima, turagushimira cyane kuba witavye akama kacu kuri Kwizera 90 TV. Washobora kutubwira muri make ukuntu mubayeho ngaho Illinois? Ego, murakoze. Hano muri Illinois ndi mu mama, mfite abana, nkaba mu buzima busanzwe nkora icyo bita Uber drive. Nkaba mfise n'akandi kantu nkora ka business ya online marketing. Mwabyumvise Chance Niyonzima aba muri Illinois kandi arabandanya kubigira neza. Bavuga ati aba mama ntibashoboye ariko wene arabishoboye, arashoboye kwibeshaho mu buzima. Mwumvise yuko akora ibintu bibiri, ariko mu gukora n'ibyo bintu bibiri turagenda tumubaza kimwe atubwira ukuntu bigenda muri make cyane kugira ngo n'abatabizi cyangwa n'abatari basanzwe bazaho kazi bashobore kukamenya. Mbega muratubwiye yuko mukora Uber, mugakora na business online. Turatangurana Uber. Washobora gusigurira abantu Uber ikora gute cyangwa imeze gute? Ego, Uber ukungene ikora ni app udownloadinga muri phone yawe, ukuzuzamo amazina yawe, ukuzuza mu aderese yawe, ugashiramo insurance y'imodokari yawe, birungitse inyuma y'indwi zibiri barakubwira nimba babonye ko uri umuntu ukurikiza amategeko mu gutwaza imodoka, hama bakakubwira ko uri proof, ugatangura kuja mu barabara. Ego, mwamaze kumva yuko Chance Niyonzima akora Uber hariya muri Illinois, kandi yavuze yuko nta kintu gisaba, gusa ni kugira na application udownloadinga mu telefone yawe, hanyuma ukaca ubirungika, hanyuma babonye yuko
bikwiriye ko ushobora gukora iyo uba ukaca bakurekurira nk'inyuma y'imisi ngahe ukaca bakurekurira ugatangura gukora akazi kawe ugatangura kwinjiza amafaranga. None se iyo uba woba umaze igihe kingana gute uyikora? uba nayitanguye kuva mu mwaka wa 2019 hagati na hagati nko mu kwezi kw'indwi niho nayitanguye 2019 mu kwezi kw'indwi kugera none munsi. Murumva yuko ayikozemo igihe kitari gito kandi murumva ko kimutunze. Twizere yuko turi hano muri Amerika turagerageza kurondera ubuzima mu nzira zitandukanye, eka haba mu buzi, gukora mu makampani, haba gutwaza amatrake, haba gutwaza uba, ariko wowe urumva yuko wene ikintu camworoheye muri iyi minsi ari gutwaza uba. None se Chance, gutwaza uba murabona yuko bishobora kugutunga kugufasha kuriha amabiru eka no kwibeshaho mu buzima bwa misi yose? Ego birashobora kumfasha, birashoboye kumfasha mu ncamake, kandi ikindi kintu cyatumye ndabikora nuko biramfasha kuronka umwanya wo gutwara umwana wanje ku ishuri no kujya kumutora, kuko mbari mfise umwidegemvye kuko nta mushefa bari karangenzura amategeko, ngira ku masaha yiwe, ubwo ngira ku mwanya wanje nkabasha ukungene nshobora gutwara umwana ku ishuri no kumukurayo no kumugeza muhira, cyangwa hajya muri ujya mwenda mukuye ku ishuri mbasha kuzungurukana nawe rimwe na rimwe, cyangwa iyo ndamusize ku ishuri nkaca mbandanya n'ibikorwa byanje, hageze kujya kumutora nkava ku murongo nkagenda kumutora. Urumva kampa umwidegemvyo mu buryo bwo gufasha umwana wanje mu bintu by'ishuri. Muri gukurikirana Kwizera 90 TV, umutumire nababwiye ko ari Chance Niyonzima, akaba yatubwiye yuko aba Illinois. Utaze muri Illinois ni state imwe iri muri 51 mu ma state agize Amerika, ikaba iri mu bice vyegeranye vya Nebraska, ndibaza ni muri Iowa. Nk'abo babazi Iowa, ngira uvuye muri Iowa uja muri Illinois ni hafi cyane. Turaguhaye kaze wari kuradukurikirana kuri Kwizera 90 TV. Eka tubandanye kandi tusabe ugire share kugira ngo ikiganiro cha Chance Niyonzima ariko aradushikiriza mu mwanya gishobore gushika kuri benshi. Chance Niyonzima yatubwiye ko akora akazi kabisa kamutunze kandi gatuma kamuha umwidegemvyo, bigatuma ashobora gutekinga care abana biwe. Ubwo rero wewe nimba ushaka kumenya byinshi bijanye n'ivyo akora bituma bimuha umwidegemvyo, urashobora kumurondera mukavugana. Chance Niyonzima araboneka kuri Facebook, eka arabandanya kutubwira byinshi. Chance Niyonzima, twamaze kumva yuko mukora uba kandi twamaze kumva yuko mukora na business online. Mbega business online utaratubwira iyi business mukora iyo ariyo, business online ikora gute? Murakoze. Iyo business ya online kungena ikora, mu gutangura uratanga amadolari 52, umaze kuyatanga bakagukorera website. Murumva yuko utanga amadolari 52. Ayo madolari 52 uyatanga ku murongo cyangwa n'umuntu muyaha? Oya, ayo madolari 52 hariho link uchako ukuzuza application nkuko tusanzwe twuzuza ama application. Uyujuje niho ucuyatanga akagenda hariya ku company nkuru y'iyi business. None se iyo company nkuru yoba irimo ibiro byayo biri hano muri Amerika cyangwa biri ahandi hantu, cyangwa nkuko ari business ni online nayo nyene iyo company iri online nyene? Murakoze. Iyo company iri muri Amerika ariko ikorana n'ibihugu bitandukanye ariko ikomoka hano muri Amerika. Ego mwumvise yuko Chance akora business online.
business online, kubaho mu buzima tubayeho ubuzima butandukanye, umuntu akora ibintu bitandukanye, kandi murabizi ubuzima nta foromire bufite, gusa bisaba just urondera umwanya kwiyumvira ikintu ushobora gukora kugira ngo kiguteze imbere kandi gishobore no kugutuma ugaburira abana bawe cyangwa ufasha umuryango wawe. Chance Niyonzima aratubwiye yuko akora business online, kandi yatubwiye ko akora n'ikindi kintu ariko akabifatikanya n'iyo business online. Wowe rero uriko urakora aka kazi, urashobora no kwiyumvira ikindi kintu gishobora kugufasha mu buzima, gishobora kugufasha ukagifatikanya n'akazi kawe, nk'uko yatubwiye yuko akazi kamworohereza, nawe urashobora kubona akandi kazi kakorohereza. Of course turabizi yuko abantu benshi turaruhaye tuvuye mu buzi butandukanye, ariko hariho ubundi buzi usanga butarusha, ugasanga urashobora kubufatikanya nawe. Chance Niyonzima akaratubwira ibijanye na business online. Chance Niyonzima, none iyo business online muyikora gute? Nibiki mukora, mugurisha ibiki muri make? Murakoze. Iyo business ya online, ibyo dukora novuga ni nk'uko noyigereranya nk'uko wodandaza ibintu mu isoko, kuko nabo bafise ama product badandaza bagurisha. Wewe icyo ukora uratanga ari amadolari 52 kuri link yabo, baka processinga application yawe, bagije kuyi processinga bagaca bago creatingira website yawe, ziriya product zabo bakazishira kuri ya website yawe. Akazi kawe ni ukugenda urazigurisha mu bantu, zibafasha mu buzima bwa misi yose, zibafasha mu buryo butandukanye. Hama wewe ukugurisha niko nawe winjiza umushahara bivanye nuko uba wagize umwete wo kubagurishiriza, nabo bakaguhemba. Mwamaze kubyumva yuko ari ibintu byiza cyane, kandi ari ibintu byikora byene nyene wewe wibereye mu rugo, kandi utatanze n'umwanya munini ya cyane kuri ngo uriko urakora akazi, ariko ugasanga ni ibintu uriko uramakinga amahera wibereye mu rugo. Chance Niyonzima niyo business akora, kandi akabatubwira yuko imutunze. None Chance Niyonzima, ni woshobora kutubwira nk'ikintu kimwe cyangwa ibiri bitatu abantu bakunze kuba mukora cyangwa mukagurisha kuyo online, amazina yabyo, hanyuma mbere ubitwereke? Ego cyane rwose. Mu bintu tugurisha ibintu by'ibiryo, n'ibintu by'indya, aribyo bifise mu ntoki, byitwa ngo juice plus. Tuyita juice plus. Ni ibingibi nibyo tugurisha, ariko biba biri kuri website yawe. Umuteja agombye kugura, umuha ya website yawe akagura, hanyuma ikampani ikamushipingira ibintu byiwe, hama ikaguhemba. Mwamaze kubona yuko Chance kabisa ntabyorosha kabisa. Yaricaye aravuga ati just ishobora kwicara niko ndakora ikintu kimwe kabisa, ati kankore na business online. Wamaze kubona yuko abagurisha ibintu by'uburyo by'indya ku murongo, eka n'ama juice plus. Mbega iyo juice ni juice plus, ni juice yo kunywa cyangwa n'ikindi kintu cyitwa juice plus? Ni ibintu byo kunywa bifasha mu mubiri, bifasha ibintu byinshi mu mubiri, ya urabinywa. Ego mwumvise yuko juice plus ifasha ibintu byinshi mu mubiri, kandi ndizera yuko ibiribwa byinshi turya nta kiribwa na kimwe kihari kitadufasha mu mubiri, ariko iyo juice plus murumva ni plus, ni juice plus ndibaza murumva icarico inyongera, yani ni juice yongera ko n'ibindi. Ukeneye kubimenya shikira Chance Niyonzima, murondere kuri Facebook kugira ngo muganire ibijanye na juice plus. Eka twese na juice plus murondere Chance Niyonzima kugira abatere
agakuru mu ncamake ibijyanye na business yiwe, kumbure na wewe ishobora kugufasha. None se Chance Niyonzima, twamaze kumva ko ukora business online, na cyane cyane business online niyo tuhagazeho cyane kuko n'abantu bake bitaho ibintu bijanye n'ibintu bikorerwa ku murongo. Umuntu amubwiye ati hari business online ushobora gukora ugatera imbere, ngo yanga ibyo ntibibaho. Ni giki na iyo juice online mukora, ni giki washobora kubwira abantu bashobora kwisunga hanini ya kugira ngo bashobore kugira iyo business online? Ni yahe bo kuronka gute cankwe nko kurondera iyo kuronka gute kugira ngo ashobore kuronka inkuru nyinshi zijanye n'iyo business yawe yo ku murongo? Murakoze. Ushaka kumenya ibijyanye n'iyi business yondondera ku namba 26929887226. Nizo namba zanje ushaka kumenya byinshi. Mwamaze kumva akanimero kiwe mushobora kumwakura mukamubaza ati mbega Chance iyi business imeze gute, muzoshobora kwiga byinshi. Mbega atari ku namba za telefone, nta handi hantu umuntu ashobora kuronkera kugira ngo umuganirize byinshi bijanye n'iyo business yo bondondera ku izo namba, kandi bondondera kuri Facebook. Izina ryanje ryo kuri Facebook nitwa Chance Niyonzima. Barashobora kundungikira friend request kuri Facebook Chance Niyonzima bamenye byinshi. Murakoze. Mwamaze kumva Chance Niyonzima akora business ku murongo, akaba yamaze kubaha ukuntu mushobora kumutora kugira ngo mubandanye muganira byinshi bijanye n'iyo business yo ku murongo. Kumbure ishobora kugufasha nawe yewe kandi nawe nyene ira mufasha cyane. Kwizera 90 TV turagusaba kubandanya ugira subscribe ku channel yacu ya Kwizera 90 TV. Wandika Kwizera hanyuma 9 ubusa ukacutandukanya ukacugera TV ukaca uronka Kwizera 90 TV. Udo hahurira n'ibintu byinshi bitandukanye, haba ijambo ry'Imana, haba amakomedi y'utuntu tutandukanye, amakomedi hanura, tuntu dutwenza, eka inyigisho zo gwaruka, eka turafite n'inyigisho z'abana kuri Kwizera 90 TV. Turaboneka kandi no kuri Facebook kuri Kwizera 90 TV. Urashobora kutubona kuri page yacu ya Kwizera 90 TV. Turagusaba kubandanya ugira share Kwizera 90 TV kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bishika kure. Eka na wewe ufise icyo ushobora gushikiriza abandi kandi ushobora no kwigisha abandi, turaguhaye kaze kugira ngo tuzoshobore kugirana ikiganiro kugira ngo wigishe abandi, kugira ngo ibyo ufise ubisangire n'abandi. Kwizera 90 TV ni TV ishobora kuguha umwanya kugira ngo ushikirize ibintu bishobora gufasha abandi cyangwa ibintu wifuza gusangira n'abandi. Chance Niyonzima niwe twari kumwe ku murongo, ariko aratubwira ibijanye n'ubuzima bwiwe ukuntu abayeho, na cyane cyane abamenyesha business yiwe akorera ku murongo. Muri make arifuza yuko namwe mushobora kumwiyunga nawe mugakora business yo ku murongo kuko nayewe iramufasha. Ku murongo ni Chance Niyonzima. Eka tumuhe akajambo kanyuma muko turangiza kino kiganiro ashobora gushikiriza abariko barakurikirana Kwizera 90 TV kuri uru mwanya. Kwizera 90 TV Chance Niyonzima nakahe kajambo ushobora gushikiriza abariko baradukurikirana kuri uno mwanya muko twugara kino kiganiro cacu? Karibu. Murakoze cyane. Akajambo kanyuma no bashikiriza nuko cyane abamama no babwira ati abamama natwe turashoboye, kandi abamama ntidukwiye kwicara. Abamama benshi bicaye muhira nta kintu na kimwe bakora. Ntabwo ari byiza kwicara ngo nuko ngufise abana nibiyunge nanje dukore no business, bagire ikintu nabo kibokipa, bagira akantu binjiza buri kwezi. Bizobafasha kuri ko kwicara uko nyene
ushobora kuba wicaye n'abana bawe ugashobora gukora ino business wicaye kandi ukajya winjiza akantu gato gato buri kwezi bisumba kubura byose. Kwahiye abamama mwicaritswe n'abana kubwo kubura daycare, kubwo kubura aho musiga abana, mwo kwiyunga nanje tugakora ino business tukagira icyo natwe twiha. Gusaba si bibi ariko nawe ukagira icyo wiha. Rero no haba mama umuvyuro baje biyunge nanje muri business. Murakoze. Chance Niyonzima, turagushimira cyane kuba witavye akamu kacu kuri Kwiza 90 TV. Twizere yuko business yawe ikabandanya itera imbere cyane, uzoheba ukatugura n'agafano ukatubwira ati karibu bakunzi banje ndabereke. Twizere neza yuko business yawe izabandanya itera imbere, kandi twizere yuko abantu cyane cyane abamama bahamagariwe kwiyunga na Chance Niyonzima kugira ngo ashobore kubigisha eka no kwakira gace kubijanye na business yiwe ye ku murongo. Chance Niyonzima, turagushimira cyane ko kanya wigoye kugira ngo ushobore gushikiriza abamama kuri Kwiza 90 TV. Murakoze namwe, nanje ndabashimiye kuba mwanumiye kuri TV yanyu. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Mwariko murakurikira Kwiza 90 TV. Tubibutse yuko Kwiza 90 TV ishobora kuguha umwanya kugira ngo ushikiriza impano ufite eka cyangwa ikintu ushobora gusangira n'abandi. Kwiza 90 TV yama iboneka online kwa gatandatu no kwa Mungu, na cyane cyane mu kwigisha ijambo ry'Imana ku pasteri batandukanye, ku bakozi b'Imana batandukanye, eka ko ari wese afite impano yo kuvuga ubutumwa kugira ngo ashobore kwigisha abantu batandukanye eka no gwaruka. Kuri Chance Niyonzima niwe yari umutumire kuri uno munsi kuri Kwiza 90 TV. Eka tugusabe wewe wari kurakurikira kino kiganiro ushobore kugira share kandi ushobora gusangiza n'abandi kugira ngo inkuru nziza ivuye kwa Chance Niyonzima ishobore gushika kuri benshi. Tugushimire wewe washoboye kugira share kuri Facebook yawe, tugushimire wewe washoboye kugira subscribe kuri channel yacu kuri Kwiza 90 TV kuri YouTube. Eka ubandanye kunezerwa n'ibiganiro byacu. Tukwifuriza kugora cyiza, umunsi mwiza. Tubibutse yuko niyo business online ushobora kuyikora uri muri Afrika, uri muri Canada, uri muri Australia, eka ntifite aho yani ntifite urubibe, aho uri hose ushobora kuyikora. Icyo ukora Chance Niyonzima kuri Facebook yabahaye ukuntu ushobora kumuronka mu murondere. Kwiza 90 TV turabashimye mwebwe mwese mwari kumwe natwe, naho utaha mura